Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno musi, ikiganiro mushikirizwa na Jimmy Nishimwe, imbohe ya Kristo kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Mwibuke yuko turiko turiga igitabo c'ivyahishuriwe Yohana ku civugo kivuga ngo uri n'ugutwi niyumve. Tugeze mu vyahishuwe igice ca 15. Icigwa cacu cuno musi kivuga ngo abera bazorindwa ibyago indwi. Abera bazorindwa ibyago indwi. Dusenge. Turagushimye cyane Mwami kubera yuko utugiriye ubuntu kugira ngo dukurikirane kino cigwa. Mwami turasenze kugira ngo bane natwe uduhe gutahura kuvuye iwawe mw'ijuru, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu cuno musi kivuga ngo abera bazorindwa ibyago indwi. Mwa kino gice ca 15 tuhabona ico twokwitwa yuko ari incamake y'ibyago birindwi. Ibyago birindwi tuzobibona neza mu gice ca 16, ariko kugira ngo ushobore kuzotahura igice ca 16 birakwiye yuko wiga n'ubwitonzi kandi n'ubwira kino gice ca 15, kubera yuko kino gice ca 15 kitwereka ibintu bibiri bikuru. Kitwereka igihe bino vyago birindwi bizotangirwamwo, kandi kikanatremesha abera yuko bino vyago birindwi ata kintu na kimwe bizobagira. N'ubutumwa bwiza buhambaye kandi n'imburi ihambaye cane ku bantu bo mwa kino gihe. Rero tugira dutangura urundi rukurikirane rwa gihanuzi ruzobandanya. Tudatevye reka tubanze dusome tunyarutsa iki gice cose. Mbona ikindi kimenyetso mw'ijuru gihambaye gitangaza. Abamarayika ndwi bafise ibyago ndwi, nivyo vyiherezo, kuko muri vyo ariho uburake bw'Imana buheraherezwa. Mbona igisa n'ikiyaga c'ibirahure kivanze n'umuriro. Mbona abatabarutse banesheje ca gikoko n'igishushanyo caco n'igitigiri c'izina ryaco, bahagaze kuri ico kiyaga c'ibirahuri bafise inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose umusavyi w'Imana n'indirimbo ya wa mwagazi, bati ibikorwa vyawe birahambaye kandi biratangaza. Mwami Imana ushobora byose, inzira zawe niz'ukugororoka n'ukuri, Mukama w'amahanga. Ninde atazogutinyaga Mwami, canke atazohimbaza izina ryawe? Kuko ari wewe wenyene wera. Amahanga yose azoza akwikubita imbere agusenge, kuko amateka yawe agororotse aseruwe. Hanyuma y'ivyo mbona huguruka urusengero rw'ihema ry'ibishinga intahe go mw'ijuru. Hasohoka bamarayika ndwi bava muri rwa rusengero bafise vya vyago ndwi, bambaye impuzu zera zitanduye zikayangana, kandi bambaye imikanda y'inzahabu mu gikiriza. Kimwe muri vya binyabugingo bine giha bano bamarayika ndwi inzavya ndwi z'inzahabu zuzuye uburake bw'Imana ibaho ibihe bitazoshira. Rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu bushobozi bwayo, kandi ntawe ashoboye kwinjira muri urwo rusengero gushitsaho vya vyago ndwi vy'abo bamarayika ndwi vyaheraherejwe. Ubuhanuzi butangurana ino vugo ngo mbona ikindi kimenyetso.
Bibiliya itwereka yuko umuhanuzi yakuwe mu byo yararimwo, noneho yerekwa ibindi bikurikira. Urukurikirane rwa gihanuzi twari ko turabona mu gice ca 14, umuhanuzi yarusozeye, none atanguye ubundi buhanuzi. Ikintu yabonye mw'ijuru cari ikintu gihambaye kandi cari ikintu gitangaza. Abamarayika ndwi bafise ibyago ndwi nibyo by'iherezo, kuko muri byo ariho uburake bw'Imana buheraherezwa. Ino ni nka introduction canke incamake y'ivyo Yohana yavuze kandi yaragiye kubona mwa kino gice ca 14, kubera yuko tugiye ku murongo wa 2 tubona ibitandukanye n'ibi Yohana ahejeje kuvuga. Kubw'ivyo reka tubanze twige cyane kwa bino bintu bibone muri uno murongo wa mbere. Abantu benshi barabaza bati, ibi byago bisobanura iki? Biba ryari? Byarabaye canke ntibiraba? Ni ibyago koko canke n'ibintu vy'inkinamico vy'ibigereranyo? Dusobanurire. Reka dusimbe imirongo ya 2, ya 3 n'iya 4, turaza kwigaruka ko mu kanya. Tubanze twige uno murongo wa 5, kubera yuko ushobora kudufasha gutahura ibyavuzwe hano mu murongo wa mbere, biterekanwa neza na neza aho bibera n'ico bisobanura. Umurongo wa 5 werekana ko ibi byago 7 bisukwa inyuma yaho Yesu arangirije igikorwa ciwe akorera hera cane. Muri ino mvugo ngo, hanyuma y'ivyo mbona huguruka urusengero rw'ihema ry'ibishinga intahe go mw'ijoro. Mwibuke yuko runo rusengero mu Vyahishuwe 11 ku murongo wa 19 twari twahabonye ahari isanduku y'isezerano, aho nahera cane ho mw'ijuru, aho Yesu ari akorera igikorwa ciwe co gukuraho ibyaha ku bantu bose bemeye kubyihana. Yesu ahari nk'umuherezi mukuru, abantu bose barungika amasengesho yo kwihana ibyaha byabo bivuye ku mutima. Ibyaha byabo nyene bica bibabarirwa. Kino nico gikorwa nyamukuru gihambaye Yesu ariko arakora. Nico gituma gitinze aracavuga ngo, bariya abantu narabapfiriye, baracafise amahirwe yo kunzana k'ibyaha byabo. Mugenzi, kino gihe ntago ari igihe cyo kwigumiza k'ibyaha, ariko ni igihe cyo kurekura ibyaha byawe bikerekezwa mw'ihema ryo mw'ijuru, aho Yesu ari, ibyaha byawe bikababarirwa kandi ntibizokongera kwibukwa ukundi. Abamarayika bahawe iki gikorwa bari bambaye impuzu zera zitanduye. Iki ni ikimenyetso cyo kugororoka. Ibi vyerekana ko urubanza Imana ica rubereye rudahengamye. Ibinyabugingo 4 twarabibonye mu gice ca 4 c'iki gitabo. Nico kimwe n'abakuru 24 bose n'abacunguwe baduserukira mu gikorwa Yesu adukorera hera cane. Kuvana rero biri kumwe na Yesu nivyo bishobora kumenyesha aba bamarayika ko igikorwa cariko kiraba kirangiye. Abo bakozi bari bagiye gushikana ibyago ku runganwe rw'abantu runaka bahakanye ubutumwa bw'abamarayika 3, na cane cane bumvise neza imburi ya marayika wa 3 bakayankankana, bagakengera igikorwa c'ubuhuza Yesu adukorera hera cane, kugira ngo
dukugwe kw'ivyaha, bakongera gusubiza Yesu ku musaraba biciye mu kwica abayoboke biwe banse inyigisho z'igikoko. Mu gihe abamarayika ndwi baba bariko barakora igikorwa cabo, Bibiliya ivuga ngo rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu bushobozi bwayo, kandi nta washoboye kwinjira muri urwo rusengero gushitsa aho vya vyago ndwi vyabo bamarayika ndwi vyaheraherejwe. Ijambo ryakoreshejwe mu kuvuga ngo nta washoboye kwinjira muri urwo rusengero ni udeist mu rurimi rwa Bibiliya nkomoko. Nta muntu n'umwe, nta kiremwa na kimwe, nta kintu na kimwe cyashobora gukorerwa muri urwo rusengero. Ibi bitwereka ko igikorwa c'imbabazi kizoba carangiye, kubera ko nta gikorwa na kimwe kizoba kiriko kirakorerwa ahera cyane ho mw'ijuru. Nta muntu n'umwe wo kurengukanwa imbere ya Yesu ngo azane ibyaha vyiwe bizoba bigikorwa. Ca twumva yuko ibyago birindwi bitaraza, kubera yuko mwa kino gihe abantu baracafise amahirwe yo kwishikira ku mwami Yesu bakamutura ibyaha vyabo maze nawe akabababarira. Ibi tuca tubona neza yuko ibyago indwi ntibiraba, ariko n'ibikorwa bizoba, kandi bikazoba igihe c'imbabazi kizoba carangiye. Ubu rero duca twemeranya ko iki gikorwa c'ibyago indwi kizokorwa igihe c'imbabazi kirangiye. Rero ibyago indwi ntibirasukwa kw'isi, ariko bizosukwa aho ubutumwa bwa marayika wa gatatu tuzoba duhejeje kubwamamaza. Igihe abantu baba kw'isi bose tuzoba tumaze kubashikana ko buno butumwa, abashaka bakabwakira, abashaka bakabukengera. Igihe kino gikorwa kizoba kirangiye, kizoba ari igihe ca Yesu co kuva mu gikorwa ciwe. Ibyago indwi bizoba bihambaye, nta mbabazi na zikenya zizoba zizirimwo, nta kantu na kamwe k'ikigongwe kazoba kakirimwo. Nitwiga icago ca mbere tuzoca tubona uku kuri. Vyanditswe bivuga ngo uwa mbere aragenda asuka urwabya rwiwe kw'isi. Abantu bafise ikimenyetso ca gikoko bagasenga igishushanyo caco bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Ivyahishuwe 16 ku murongo wa 2. Mwabibonye iki cago gisukwa ku bafise ikimenyetso c'igikoko. Abantu ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzoza kurangira kuvugwa bagisenga dimanshe. Abantu ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzoza kurangira kuvugwa bagifise ibyaha batararekeza kuri Yesu. Ndavuga babandi basambana binyegeje, ndavuga babandi bicana binyegeje, ndavuga ngo babandi bakora ibyaha, haba babikora ku murango n'ababikora mu mpisho. Bano bose bazoba bari mu kaga, nibo bonyene bazoshikirwa na bino vyago bikomeye. Ni kuvuga ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzoba bumaze kurangira. Ikimenyetso c'igikoko coco kizokwakirwa n'abansi ubutumwa bwa marayika wa gatatu.
byumvikane ko iki gikorwa kiza marayika wa gatatu arangije igikorwa ciwe. Abantu bazokwakira ikimenyetso c'igikoko n'abantu bumvise ubutumwa bwa marayika wa gatatu maze bakabwirengagiza nkana. Babandi baguma bavuga ngo turakavya mama, ngo turabesha. Abadivantiste munsi w'indwi baracoza, ahantu hose bavuga isabato, umwami wabo ni isabato. Mu gihe umuntu yumvise ukuri hakukwakira akire, aca arondera izindi nzitwazo. Namwe se ko mbona ibi rwanko rwanyu n'ukuntu mwiba mw'isoko n'ibindi, akaraba urwafu kugira ngo Satani amuzibire yoye kwakira kuno kuri. Nagira ndakubwire ngo abantu banka kwakira ubutumwa bwiza nk'uko twabwize mu gice ca 14 bw'abamarayika batatu n'abagorwa baragowe cane ku rugero ruhambaye, kuko nibo bazoshikirwa na bino vyago birindwi nk'uko twabyize uhereye mu gice c'indwi, igice ca 13 hamwe n'igice ca 14. ubu butumwa bwa marayika wa gatatu no mwa kino gihe buriko buramamazwa. Arangije Yesu azohita ata icotero hasi. Ni kuvuga ngo buno butumwa bwa marayika wa gatatu bumaze kubwirwa abantu bose buri wese agahabwa amahirwe yo kubwakira canke kubwanka, Yesu azocata icotero hasi. Igikorwa ciwe co kubabarira ibyaha kizoba kirangiye. Abantu ukuri twigisha bazohita bakira ikimenyetso c'igikoko kugira bitegure kwakira ibyagindwi. Nta kwihana kuzoba kukiriho ngaha. Ntabwo ubwoko bw'Imana bwibagirana buzoba buriko bwitegurira guhabwa ibyasezeranywe, ntibuzogerwa ko n'ibyago. Ivyaheshuwe igice ca 15 ku murongo wa 2 gushikana ku murongo wa 4 haratwereka ibiteguriwe abagororotsi. Umuhanuzi yareretswe ngo mbona igisagara, mbona igisa n'ikiyaga c'ibirahure kivanze n'umuriro, mbona abatabarutse banesheje ca gikoko n'igishushanyo caco n'igitigiri c'izina ryaco. Bagenzi, mu by'ukuri intambara ihambaye murabona ahantu ihagaze. Muzoza kubona mu bice byose bisigaye ari mu by'ukuri imburi ikomeye yambika igikoko ubusa, kugira ngo abantu batahure ku rugero ruhambaye igikoko icari cyo n'igishushanyo cyaco, kugira ngo abapapa ku rugero ruhambaye bakigishwa n'amanyanga ya protestanti gito ku rugero ruhambaye, kugira ngo baburigwe ku rugero rukwiye, ntihagire umuntu n'umwe azobesha ngo ntiyaburiwe. Birigumi bivuga ikabivuga ngo abantu babonetse ku kiyaga c'ibirahure n'abantu banesheje igikoko n'igishushanyo caco n'igitigiri c'izina ryaco. Bano bari bahagaze kuri ico kiyaga c'ibirahure bafise inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose umusavyi w'Imana n'indirimbo ya wa mwagazi. Indirimbo baririmbye yavuga ngo ibikorwa vyawe birahambaye kandi biratangaza, Mwami Imana ushobora byose, inzira zawe nizukugororoka n'ukuri, Mukama w'amahanga ninde azogutinya ga Mwami canke atazohimbaza izina ryawe? Ninde atazogutinya ga Mwami canke atazohimbaza izina ryawe?
kuko ari wewe wenyene wera, amahanga yose azoza akwikubita imbere agusenge, kuko amateka yawe agororotse aseruwe. Ivyayishuwe igice ca 15 ku murongo wa 2 gushikana ku murongo wa 4. Ibirahure twarabivuze mu gice ca 4 ku murongo wa 6, ntituri bigarukeko. Ibi kandi byaravuzwe mu Vyayishuwe igice ca 14 ku murongo wa 1 gushikana 5. Umuhanuzi Yesaya yari yarabivuze neza aho yagira ngo mubwire umugorotsi ko azomererwa neza, kuko azotungwa n'ivyo ibikorwa vyiwe vyamuje. Umunyabyaha azobona ibara, azomererwa nabi, kuko azogererwa ingero y'ivyo amaboko yiwe yakoze. Yesaya igice ca 3 ku murongo w'10 gushikana ku murongo wa 11. Mugenzi, abakoze ibyiza bazohabwa ibyiza, abakoze ibibi nabo bazohabwa ibibi. Ibi ntago bizokwijana, bizoba. Ntuvyumve nk'imigani canke ngo wumve yuko turiko turata umwanya. Hari abantu bavyiyumvira yuko kuno ari guta umwanya, ariko ragana kubwire yuko ino mburi hamwe woyirengagiza, umenye yuko uzokwamura ivyo wabivye. Ibikorwa vyawe ukora nivyo bizotuma uhabwa ivyasezeranywe canke ubibura. Indirimbo baririmbye niyi: ibikorwa vyawe birahambaye kandi biratangaza, Mwami Imana ushobora byose. Inzira zawe nizukugoroka n'ukuri, Mukama w'amahanga. Ninde atazogutinyaga Mwami, canke atazohimbaza izina ryawe? Kuko ari wewe wenyene wera, amahanga yose azoza akwikubita imbere agusenge, kuko amateka yawe agororotse. Uvuye isi ukageza kw'izuba hari miliyoni 150 z'ibirometero. Aha ntituvuze kugera kuri Rigeli, Oriyoni. Izo ni inyenyeri zinini kandi zihambaye. Imana yacu, umuremyi wacu, tuzomuririmbira nk'uko na n'ubu tubikora, kubera yuko arahambaye. Tuzokwatura tuvuge duti: Mwami Imana ushobora byose, inzira zawe nizukugoroka n'ukuri, Mukama w'amahanga. Mbega wewe uriko urakurikirana icigwa co mu kiganiro cuno musi, urashaka kuzobana natwe muri ino ndirimbo, canke ushaka kuzoba mu bazohabwa ku vyago 7 biri imbere? Mu cigwa gikurikira tuzokwiga igice ca 16. Icigwa kizoba kivuga ngo ivyago 7, ariko ivyago 7 bizofata abansi ubutumwa bwa marayika wa 3 kwanka kugira kwizera nk'ukwa Yesu, ngo witondera amategeko yose y'Imana n'isabato irimwe, bivuye kuri uko kwizera ufise nk'ukwa Yesu. Imburi ikubuza kwakira ikimenyetso c'igikoko ukayirengagiza, nico kizotuma ubona ku vyago 7. Iki ni igihe cawe co guhitamwo imbere y'Imana. Udahisemwo uba wahisemwo Satani. Mugenzi, iyo wumvise ukuri Imana iguhitishijemwo ikakubwira ibyo ukwiye guhitamwo, hamukanka kubihitamwo, ntabwo uzoyibwira ngo Mana naho ntahisemwo ukuri, sinahisemwo na Satani. Oya, imbere y'Imana wanse guhitamwo ukuri uba uhisemwo Satani. Fata ingingo bicitwe no munsi, ukuri wakumvise, kandi ukuri turi kukuvuga mwijwi rirenga. Ntago tugomba guhagarara,
tugomba kukuvuga ukumve ukwemere cyangwa ureke mugabo twakuvuze mbere y'urubanza rw'Imana. Igihe urubanza ruzoba rwarangiye, mbega ruzokurangirira gute? Ruzokurangirira nta kindi. Igihe kiri imbere ntabwo ari cyo gihe cyo kwihana kwawe. Igihe cyo kwihana kwawe n'uno munsi nyene. Akira Yesu bicitwa uno munsi, uvuge ngo narasarishije, narenze ku itegeko ry'Imana, haba rimwe canke habiri canke yose. Narishe isabato ku munsi ugira indwi, narasambanye, narishe, narasenze ibigirwamana canke ikindi kibi cyose wakoze. Ubisabira Imana ikigongwe, wemere kwiyegurira Yesu. Nange ndaguhamagarira guca unyandikira ku nimero ngiye kukubwira, kugira ngo mugenzi nange nkurikize itegeko nahawe na Yesu ryo kukwigisha ibyo yatugeze byose. Dusenge. Uhoraho Mwami ushobora byose, urakoze kubw'uno mwene data amaze gufata ingingo. Mwami ndamusengeye ngo kwizera kwiwe ntiguhere, ariko gukomezwe nawe. Ndasenze sengera n'abagifise imitima ikomantaye, buri wese ahari kandi yashoboye kumviriza rino jambo ryawe, kugira ngo Mwami uzane inyundo udodore ku mutima wiwe, worohe nk'inyama, kugira ngo bikunde yakire kuno kuri bigishoboka. Mwami reka ndakwereka abagwaye, abafise ibibazo bitari bimwe, n'abantu bose batanze imitwaro. Ya mitwaro yose ndayikuzaniye, kugira ngo Mwami abe ari wowe yitorera umuti. Ikiruta byose, haba jewe umusavyi wawe, haba uno mwene data afashe ingingo, n'abandi bazoyifata mu nyuma, mbere n'abandi bose bafashe ingingo. Twese uduhe gushishikara kubatirizwa muri wewe, kugira ngo tuzobe bazogusanganira igihe uzoba ugarutse, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi ntutinde, twandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257,601,208,669, akamenyetso ko guteranya 257,608,208,669. ushobora gukora like kugira ngo twereke yuko wafashijwe n'ikiganiro. Ufise ico wifuza gushikiriza, cyandike muri commentaire. Tukwibutse yuko bino biganiro biboneka ku mbuga rukarabumenyi, ndavuga Facebook hamwe na YouTube. Hose wandika ijambo mu gihugu c'ivyiza TV, misi yose ya gatanu isaha 12 z'agatondo, n'imisi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo. Ntiwibagire gukora abone, subscribe, following, suivre, bivana n'ururimi uri kurakoresha canke urubuga uri kurakoresha mu kudukurikirana. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi. Yesu aguha umugisha, aguhe kwama umwizeye ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana.